Nitwa Ntuga Theodore nkaba ndi umumenyeshamakuru nakoze muri RTNB kuva kera muri 1985 hanyuma mu 2019 ndakukuruka ubu rero nkora mu kindi kinyamakuru. Je kuva ntangura mu 1985 namenyesha makuru y'inkino iyo myaka yose kuva muri 2005 gushika ubu niyo menyesha. Kuva kera muri école primaire na secondaire nakinukira umupira w'amaguru hanyuma no muri université nakinukira umupira w'amaguru nyene hanyuma nja muri journalisme hanyuma naho nyene yo muri journalisme twari dufise journal yandika yasohoka rimwe mu kwezi. Le journal rero je nandika la dernière page yariko via sport nandika actualité sportive byabaye n'ibizoba umuntu ukurikiye hanyuma ni uko nabimenyereye hanyuma ngeze muri stage kuri RTNB baca batubaza icyo umuntu ashaka gukurikirana cyane ko nshaka kugira ivy'inkino na cyane ko nakinukira umupira w'amaguru nakiri muri première division hanyuma ntangura kumenyereza ibyo kumenyesha ivyo biganiro vy'inkino nyene. Nakinye mu mugwi witwa Ingona uwo mugwi wakinye imyaka ishika 10 mugabo je nakinye imyaka 3 gusa kuva muri 80 gushika muri 83 hanyuma nabonye yuko kubera amashuri yaragoye sinabandanije nkina naciye mbagarika nkinye 3 ans muri première division ndahagarika ndabandanya niga ariko urumva ivy'inkino byaramaze kunyingira. Kuva kera nkiri muri secondaire numviriza Radio France Internationale ngo mu 1978 igikombe c'isi yose cabereye muri Argentine hariho umumenyeshamakuru yitwa Gerard Dreyfus yabashikiriza izo nkino ziko zaba rero mu 3h du matin hanyuma nayifise akaradio gatoya hawe na Mutama nategeza kukavuza buhoro kugira simvyura abandi turyamanye muri dortoir kuri atelier hanyuma urumva niyo nyine niyumviriye ko numva bivuga neza byanyaza ko nanje shaka ko nshobora kugira. Inkino zari zifashe neza cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru imigwi yari myinshi hariho imigwi yose yo muri première division yari ifise imigwi yo mu gice cya kabiri no mu gice cya gatatu urumva mu gice cya gatatu bari abana hagati muri deuxième division na première division bakaza baraduza umwe buhoro kushikaho umukinyi yashika muri première division yari umukinyi aba akomeye cyane gose cyo gituma nibaza bwanje kwico gihe inkino zari zikomeye kurusha ubu na cyane ko amafaranga menshi yari ubu amafaranga yaraje abakinyi utabaye amafaranga ntibakina nibaza yuko ari cyane nibaza yuko ico gihe kera inkino zari zikomeye na cyane hariho n'izindi zikomeye za basket volley n'ibindi cyane hariho championnat interscolaire yarimo abakinyi bakomeye bose urumva nga championnat interscolaire ihuza abakinyi bose abanyeshure wasanga abanyeshure bakurikirana ari benshi cyane abanyeshure bari bagikomeye ubuzima ngira ngo bwari bucoroshe inguvu zari nyinshi internat hari ma competition menshi nibaza yuko kera ariho byari bikomeye kurusha ubu. Nasohotse kenshi cyane rwose kuko muri RTNB natanguye muri 85 kuko nabikubwiye haize amezi 3 naciye nsohoka nja muri Gabon n'umugwi wa Vitaro ngiye gukina n'umugwi wa Sogara sino nasohotse kenshi cyane n'umugwi serukira igihugu Vitaro Interstar Prince Manyema Fantastique n'izindi kenshi twagenda kurumva hari RTNB gusa twagenda chaque fois ko equipe igiye hategeza kugenda mu cameraman no mu journaliste ba journaliste twari nka batatu gusumba twaguma dukuranwa yaza yuko ni henshi cyane sino wagihibuka ariko ni henshi. hari je natanguye muri 85 hari Imana Tarsis
Tungabo Tarcisse, akaba hariho n'aba Mutasoni bacu ntaho tukivuga Amani mu menyesha makuru wa kera yarasandavye bari nkabo gusa n'ahandi abandi baje muri buhoro ibimenyesha makuru byaje hanyuma n'ahandi twarabimenyesha makuru bashika batatu gusa hariho kuri televiziyo twatanguye turi babiri gusa n'uwitwa Banyara Bonfils yaratashe mu Rwanda bari nkabo gusa na Antoine batumubwira nawe nyene yariho kuri publication ku radio hanyuma bari nkabo gusa. Abari bakomeye ni benshi cyane ni benshi ariko niyo epoque yaba Malik yaba Indere yaba bashundu abo ndiko ndavuga nabo muri Vitaro muri Inter hariho ba Postoupo hariho Jean Pierre hariho ba Maneno hariho ni benshi cyane hanyuma mu giserukira gihugu ico gihe hariho abakinyi bakomeye cyane benshi ico gihe ikipe zari zikomeye gose cyane nuko nyene Vitaro yari isa nibarusha kubera bari bafise uburyo bwinshi bari abashigikira ari benshi n'ahandi n'izindi zari zikomeye abakinyi nabo bari bakomeye gose cyane ubuye barakuze cyane aba Malik wafise nka 60 n'abandi bari bamaze kubakurikira inyuma nabo nyene basana bamaze gukura. Ubuye abamenyesha bakuru ndabona ni benshi kandi babikunda ukubona yuko barondera cyane inkuru naho bitoroshe ariko naho mvuga ngo byoroshe biroroshe cyane ugereranije n'icyo gihe twakora kuko twebwe bitwaronka amasource d'information kugira ngo uronke inkuru vyarakugora kugira ngo uronke ama image yo hanze vyaragora amateleviziyo yari bwaze Canal Plus yariho cyane twe twatanguye muri RTB atama image dufise twarindira indege yaza kuwa mbere ikazana amakaseti byarabibaye samedi dimanche no twakura ama image twerekana mu kiganiro cyo kwa kabiri urumva twategeza gutonda cyane kuwa mbere nyuma ya saa sita kuri aeroport kuzana ayo makasete makoli kugira ngo turondere ibyo tuzokwerekana kwa kabiri ariko ubu biroroshe abanyesha bakuru benshi ufise telefone ufise source d'information cyose ufise batelefona nabo ngaha localement abafise imigwi ariko kera nta amatelefone yariho urabona n'ubu ama equipe bafise ama bureau biragorana cyane kiretse kupfa gutonda ku bibuga ariko biroshe cyane kuko namenyesha makuru benshi bashobora kuba utagiye ku kibuga ukabwira n'uwundi mugenzi wawe habaye iki batsinanye gute ukamubaze kuzironka abantu ukaronka ingene ubishikiriza abanyagihugu urumva ubuye je ngene mbona nuko ubu ushikiriza ikiganiro bashikiriza ikiganiro c'umwanya munini cyane ku munsi kugira ngo ushikirize ikiganiro c'umwanya munini nuko ufise inkuru nyinshi cyane imisi yose amasaha 3 par jour fois 5 jours cyangwa 6 jours cyangwa 7 jours ibintu byinshi cyane cyo bituma kenshi ucu usanga umenga bariko batera inkuru bariko barayaga bariko bavuga ibitari byo kubera babuze ibyo bakora ari remplissage kuvuga professionnalisme nivyo baragerageza kurumva hajya hari amategeko utavyize rero biragoye hari usanga uri kuvuga ibintu by'ibihuha amarimere ugasanga uriko ushikiriza inkuru zitarizo ugasanga urahengamiye ku mugwi ukunda uri kuponda umugwi udakunda ugasanga hariya urarengeje cyane urugero kwaho ari gushikana gutyo kubera utabizi ntubone kuri kugira nabi cyangwa uri kurarenganya abandi uri kuravuga hanyuma ugasanga nk'umuntu aje kubera ati wavuze ibitari byo warengeje ugaca ushavura nawe ugaca uvuga kundi alors que wategeza gutekereza kumviriza ukabaza ukumviriza ukaraba abandi nyine bashobora gukora hajya abamenyesha makuru baravye tuvuge nk'amateleviziyo hanze cyangwa amaradiyo hanze bakumviriza niho ukuramo inyigisho ushobora gusimbira ku radio ngo uvuge mu kiganiro c'ikino cyangwa ikiganiro cyo cyose utazi amategeko yacyo kandi ikiganiro hajya kirafise format ushobora kugira format y'amasaha 3 ku munsi ntibishoboka navugenda gute kuko inkuru irakama
ugaca usanga muri ya deba y'imisi yose ya Barcelona Real Madrid imisi yose kubera iyo ushobora kurunkamo ikintu ushobora kuvuga imisi yose sino baragerageza n'ivyo uko nyene n'amaformation ari maki n'ahandi je ukuri je mbona bagerageza uko bashobora naho atari neza gose amaformation hamwe yoba menshi byo bavyiza nze yuko cyane nk'abarongoye ibinyamakuru bogerageza bakarondera amaformation kugira bigende neza cyane. Oya sinyuma cyane gose mugabo urumva je ndavyumva birumvikana kubera hano mu Burundi hari impano nyinshi cyane mu bakinukira umupira w'amaguru nyinshi cyane. Quartier yose uremo usanga abana bakina umupira neza mugabo ikibuze n'uburyo urumva abatwara imigwi nta buryo bafise hanyuma champion iheze abakinyi bakomeye beza bose bacaja mu Rwanda muri Tanzania muri Uganda canka handi nukuvuga yuko twe mugahani wacu tugumana abasigaye bakaca baza barongerereza rero abakinyi cyo gituma rero nkuko bivuze akanovera nivyo bikaguma kameze kwa kundi kubera baca badogana bo bagugwa make mu gice kigira ati 3e division baca baja muri première division aho rero bageze muri première division hari abaca bibaza ko bashitse ko ari bihangange bamaze kuronka amafaranga bakaca baja mu bintu vyinshi bibatwara inzoga urumogi abakobwa hari ibintu vyinshi cyane bitaba bikenewe cyane mu gihe ubukiri mu joueur agira amahiganwa mugabo kubera ushitse ku rugero rwiza ukiri umwana utarabona ibi ni byiza waca bibaza yuko ari ko bimeze rero je ku bwanje nkuko ambajije uti Aigle Noir no kuri utwaye igikombe haheze imyaka wagiheruka muri 2019 birumvikana yuko muri 2019 umugwi Aigle Noir wari ufise indi politique kubera warasohora abakinyi abeza ugashobora kubagurisha hanze kandi byari byiza cyane kuko ucuronka amafaranga yo kwantretina abasigaranye no kugura abandi no kubagaburira kubaha imishahara n'ibindi Aigle Noir rero yarashoboye kuronka ubwo buryo hanyuma mbere urasura n'umukinyi Nyange afise uburyo bwinshi cyane akaba rero yarashoboye no kuza arabaha uburyo kugira ngo bafashe barumuna biwe basigaye muri Aigle Noir birumvikana yuko uri kurakina n'indi migwi idafite uburyo badashobora kurespekta kontra y'abakinyi cyangwa abamenyereza bahaye mbere yuko ihiganwa ritangura Aigle Noir yo yari ifise ubwo buryo ikaba organize kuko uravye Aigle Noir uko imeze ubu irafise administration ikwiye irafise aba préparateur physique irafise aba psychologue niyo equipe yonyene ngira ngo hani wacu ifise n'ikibuga ciza yaho barara byose birabifise nico gituma nibaza yuko yategerezwa kuba kugitwara sinzi yuko izotwara kundi president ariko hamwe yugitwara abanyeje n'ivyo ntangaza ni benshi cyane je biravyongora gutora batanu mugabo nkuko navuze Malik Jabil we nibaza yuko yari umukinyi yari rurangiranwa cyane ko atarafise abamenyereza ico gihe bavyize ariko urabona yuko azi umupira cyane gusa ari azi ubwenge bwinshi cyane hari undi yitwa Stanley batazira Maradona nawe nyene yari yakina neza cyane hariho yitwa Blaise Karorero nawe nyene yakina neza hariho na ba Juma Musi canke Bingo Michel nukuri ni benshi sinoshobora kubavuga bose ariko ngabo batanu mvuze bari abakinyi beza cyane ni hamwe nyene abakinyi bino badafise aba manager bo kubajana hanze kiriya gihe washobora kuja hanze ko washobora kugenda kiretse Stanley yarigeze kujayo be na Malik mugabo baca bagenda periode mbi kuko bagiye muri periode ya hiver bavuye no hashushe bashika muri hiver hariya mu Bubiligi bica biranga baca baragaruka donc urumva benshi nuko babura uburyo bwo gushikayo ubu batwara hakiri kare bataradebukiwe ariko bagira bafise nk'imyaka 20 nibaza yuko hoba benshi bashobora kushika kuri kurya Nyange yashobora gushikayo agashika mu mugwi yiyempoza nko mu mugwi wa Nice. Je n'ukuri
nta mpanuro nobaha kuko ndamaze kubona yuko babigira babishaka, ariko cyane cyane nkuko nabikubwiye nuko boraba ibi abandi bamenyesha makuru ingene bakora. Ndagwenga karorero ngiyo bariko baragira retransmission ya match, ashobora kuvuga liste y'abagomba batangura match, agaca bandanya avuga ingene ukiri uri kuragenda, agaca amara nk'iminota nka 15 ataravuga score. Iminota 15 ni myinshi cyane, kandi rero kubera batari barayibona ari ku radio bica birambira abacuruza none uyu muntu ni ngaha. Rero kubera ngira ngo dukurikiza uko ahandi babigira cyane cyane aho mu kibanyi cy'u Rwanda, uri kurumviriza ingene bagira retransmission wumva bakoma induru cyane kurusha kuvuga inkuru, kuvuga ingene umupira uri kurabandana, ingene uri kurevorewa. Ariko mu bisanzwe ku radio ingene bategeza gushikiriza umupira uvuga ingene ugenda, ingene uyahuyu ahuyu gushikaho uri ko arumviriza radio umenga ariko ararubona, ariko ararabanya rukino. Biragoye rero kugira ngo ushobore kubishikako utavyize, mugabo dans l'ensemble je mbona bagerageza gushikiriza inkuru nuko nyene batavyize, canke ngira ngo tudahura ngo tugirane amakritike. Kandi rero amakritike nukuyumviriza, kuko hariho nk'abamenyesha makuru bakiri bato iyo bahanuye baca bibaza yuko uri kurabakritika nabi. Umuntu atagukrititse ushobora gukora, ushobora kwikosora. Natwebwe tugeza école de journalisme cyangwa tujiga baragukritika ukibaza eske nzobandanya, eske akazi kazonanira, kumbe babashaka yuko utera imbere kurusha naho waravyize ugeze kure. Iminsi yose umumenyesha makuru aguma yiga ugukurikirane rero abandi ingene bakora, kuko araho ushobora no gukora mbere ukanabarusha, ariko utakurikije cyane cyane akarorero k'abandi biragora ingene ushobora kumenyesha makuru mwiza. Naye handi biragoye, urumva nk'aka kazi k'abamenyesha makuru nukuri nta mafaranga menshi arimwo, ukasanga ubuzima burazimvye. Haraho rero nk'amatentation, ugaca usanga hari abantu b'imigwi bariko baraguhendahenda bagudufaranga kugira ubavuge neza, bakora nabi ntubivuge. N'ibintu rero byo kwiga nyene kugira ngo ntubigire igikoresho cyabo, kuko barashobora kugira igikoresho cyabo ukibaza ko uri gukora neza kandi uri gukora nabi. Kiretse iyi match muri 2019 aho Uburundi bwakina na Gabon, warukino rwa nyuma nyene bituma Uburundi buronka itike yo kuja muri Coupe d'Afrique des Nations, ya match yarandyoheye kubera urumva niyo match yatumye tuja muri Coupe d'Afrique des Nations. Ariko hariho inkino z'abasore batarenze imyaka 20 zabaye muri 1996. Hariho mu guserukira igihugu w'abatarenze imyaka 20 wagiye gukina muri phase finale ya Coupe d'Afrique des Nations muri Nigeria, waratsinze zose gushika muri finale ya Coupe d'Afrique des Nations. Niho rero muri finale Cameroun yaciye itsinda Burundi ku bitsindo vyinshi bine kuri kimwe. Ariko kubera wayo wa kabiri muri Afrique abo batarenze imyaka 20 baciye baja gukina Coupe du Monde. Abantu benshi nibazi yuko Burundi bwakiye Coupe du Monde, bwarakiye Coupe du Monde y'abatarenze imyaka 20 aho mu 1996. Nibaza yuko ico gihe twari twajaye muri Nigeria, nivyo byatunezera cyane rwose, kubera ico gihe abarundi nibo bari batwaye bato, nayo ibindi bihugu vyaratrisha bakarenza bafise imyaka myinshi by'ibigangi, ariko abarundi bari batwaye abana bato. Ariko ndishakuje yuko babatsinda mbere bagashika kure. Kandi ico gihe Uburundi nta mukinyi n'umwe wo hanze yarimo, ariko ahandi harimo abakinyi bakini Buraya. Uburundi nuko nyene urumva uburyo bwace buza buragabanuka kubera ikiza, kubera injyane y'amoko yaciga ica mu bantu, uburyo bukagabanuka, siporo ntibe priorite. n'ahandi inkino zabaye hano iwacu mu guserukira igihugu nyinshi cyane kandi
izo nizo nashoboye kwibuka nari zari nyinshi kose kandi nziza.